ndabaramukije turabahaye ikaze mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana ushikirizwa na jewe mwene so Pierre Claver Niyungeko. Uyu munsi tugiye kuganira ku mageragezwa y'umugororotsi mbega abagororotsi ni bande, abakijijwe canke abagororotsi ni bande, barageragezwa iyo bamaze kuja mu gakiza, agakiza kababera gute? Umunsi twatumiye umumama aza kudufasha, reka tumuhe ikaze yidondore hama tubandanye. Murakoze cyane. Amazina yanje nitwa Nduwimana Florence, ariko benshi bakaba banzi ku izina rya Mama Peniera. Murakoze. Okay, karibu cyane. Umunsi twagomba kuvuga tuti amageragezwa, ucerekeye amageragezwa ku bari mu gakiza canke abagororotsi. Mbega niyihe nyungu, mbere yuko mja ku kibazo, niyihe nyungu wabonye mu gakiza? Kuko nagutumiye nk'umuntu yakijijwe, niyihe nyungu wabonye mu gakiza utabonye utarakizwa? Ni igiki kigutera kuguma mu gakiza? Murakoze cyane. By'ukuri muravuze ngo nagutumiye nk'umuntu yakijijwe, by'ukuri narakijijwe. Nanje ndashinga intahe yuko nakijijwe. Wavuze ngo niyihe nyungu iri mu gakiza? Mu gakiza kuva nkijijwe nabonyemwo inyungu nini cyane, kuko iri jambo ryo kuba mu gakiza, iri jambo rivuga gakiza ni jambo rinini cyane, ni jambo ryagutse, ni jambo rivuye mu rindi jambo bavuga gukira. Rero umugabo yari yarantaye, ariko nza gusomera ijambo riri muri Yesaya ya 54 umurongo wa 5. Imana irambwira ngo kuko jewe uhoraho ari jewe mugabo wawe. Iryo jambo ndarisomye rirampumuriza. Manutse hepfo ku murongo wa 6, Imana yongera kumbwira ngo ndagucuye nk'umugore w'intabwa. Nanje nakubwiye ko nari mfise ikibazo cy'uko umugabo yantaye. Sinari bwamenye ko Imana ishobora kuvugana n'umuntu mu ijambo ryayo. Umanutse Imana yongera kumbwira ngo abana bawe bazokwigishwa nanje. Ayo majambo acarankomeza. Nakubwiye ko nari natumye umwana ikiyeri. Nkiriko ndasoma umwana barakizanye. Nibuka ya majambo Imana ivuga impaye, ivuganye nanje ko abana banje ari izobigisha. Ivuganye nanje ko yongeye ari iyo mugabo wanje. Ivuganye nanje ko incuye nk'umugore w'intabwa. Imana ndumva kwivuganye nanje. Cambwira umwana nti mwana subiza hico kiyeri, umubwire ko nari ndakiguriye umushitsi, ariko nsanze umushitsi agiye. Uhereye uwo munsi sinongeye kunywa inzoga. Iryo jambo ribrafasha rituma nkomera. Twariko turavugana, ariko nishura ku kibazo mwambajije cyuko kuva nkijijwe atavyo nahozemwo kera birongera kunesha. Ico nico cari caranesheje. None uravye ubundi buzima bw'abandi bakizwa, ubona gakiza, warabona ko washikiwe n'ibigeragezo. Uravye izindi ntacyo karaba kubakizwa mugendana nabo, boba bafise ubuzima bishimiye nkuko kwiwawe gakiza, ntibahura n'ibigeragezo. Hoba hariho abakizwa badahura n'ibigeragezo, baronse ubuzima bwubatse neza, ivyo barondera ivyari kera vyabagwanya vyarahagaze, boba babayeho bamerewe neza nkuko bari mwijuru. Oya, sinobesha ngo umuntu ari mu gakizwa ntagerageza, ari mu gakiza ntageragezwa. Arageragezwa, ahubwo arageragezwa cyane gusumba nuko yari atarakizwa. Kandi kugeragezwa, nasanze iyo umuntu amaze gutahura kuba mu kigeragezo ico arico, kugeragezwa ni vyiza cyane ku mukiriso, kuko biramuzamura, hari ahantu bimukura hakaba naho bimushikana. Iyo wemeye kuba mu kigeragezo ukacitwaramo neza, habamwo kuzamurwa n'Imana. Kandi nta muntu n'umwe yakijijwe yakiriye Yesu agatera intambwe, ko ijambo ry'Imana riravuga kugera ikirenge mu ca Yesu. Nta n'umwe yageze ikirenge mu ca Yesu atazohura no kugeragezwa, kuko na Yesu twakiriye yarageragejwe. None twotahura gute ijambo rivuga yuko yatwikorereye imibabaro, yatwikorereye ibyaha,
yaducunguye byose yabyikoreye ku bwacu tugaca tubona twakijijwe turahura n'ibintu hariho mbere n'abantu basigaye bademera no kuvuga yuko bahura n'ibigeragezo canke bananirwa mu buzima ubuzima bwabo bakavuga bati twebwe byose Yesu yaravyikoreye bati ntiduhura n'ibibazo ntitugwara ntidukena ivyo byose ntiduhura navyo kubera Yesu yaravyikoreye kandi nivyo uri kurasoma amajambo amwamwe aravyemeza none koko abo bantu we wumva bo bakristo bobo umva bataba bafise ukuri ahubwo nibo bafise ukuri kubera ibyo baba ariko baravuga biranditse Yesu yarabikoze hari ivyo Yesu nimba koko Yesu uko nyene byanditswe ari ukuri ni gute umukristo aca yisanga muri bya bindi nyene twavuze ko bitatubako ariko bikatubako hari abakena urumva hari abatabwa hari abagwara hariho mbere n'abahura n'ibibazo kanaka haba habaye iki twobivuga ku iki cyo kivuga ku iki ico no kivuga ko ico navuze nti na Yesu yarageragejwe ariko aho biryoheye nuko Yesu yageragejwe akanesha sukuvuga ngo umuntu yakijijwe ntiyoca areka kugeragezwa arageragezwa ariko hari mwinsinzi usomye mu gitabo c'abaheburayo ibice bibiri ku murongo wa 18 hari amajambo avuga ngo kukubwiwe yababajwe n'ibigeragezo urumva kukubwiwe yarababajwe n'ibigeragezo ngo ariko none hashobora no gutabara abageragezwa hari mwinsinzi sukuvuga urumva turageragezwa bakizwa barageragezwa ariko hari mwinsinzi kuko Yesu yanesheje noneho urumva ni washobora no kudutabara niyo mpamvu umukristo nahageragezwa n'ubukene ni gake umukristo azogeragezwa n'ubukene umuntu uwari wese akamusomamwo ubukene udasanzwe umuzi ugumubona ko atunze ugumubona ko atagase kuko muri we hari kuzurizwa n'Imana muri we hari umunezero afite ijambo ryuko Yesu Kristo yageragejwe akanesha kandi ashobora no kumutabara amen mu yandi majambo umuntu tubona yuko abakristo bose bashikirwa n'amageragezo kandi atandukanye ni gute abariko barashikirwa twofashwa abakristo bagomba gusubira inyuma bari mu mageragezo babona ibintu biguma bigenda nabi ku buryo babona umenga Imana ntibaho bagatangura kwibaza ibi bintu ndimwo Imana irabaho kuko nawe we ndumva uri kuravuga kuntu waciye mu mageragezwa haragera igihe uciye iyo nzoga nuko wari utanguye kwibaza koko Imana iranze hariho nabandi bibaza ivyo bakumva bosubira mu nzoga kunywa urumogi bakaja mu bintu bitagira ikimazi bidahesha umukristo canke Imana icubahiro twobafasha gute kugira ngo tubemeze neza yuko hari intsinzi tubongera inkomezi biciye mu ijambo canke mu kubashinga iyi ntaho uciyemo ukuntu wavyitwaramwo twobafasha gute muri ibyo byose kugira ngo ushobore kunesha ibigeragezo no kubisohokamo neza imbaraga zo kuba mu bigeragezo no gusenga kugwiza amasengesho muri wewe kugwiza kwisonzesha no gusoma ijambo ry'Imana mu gihe ukunda gusoma ijambo ry'Imana ugenda ubona abantu batwitangiye imbere bagiye bageragezwa ugiye ku Bisirayeli badutanguriye imbere baciye mu bigeragezo bikomeye hari aho bageragezwa n'inyota bakageragezwa n'inzara hari ubugaragwa bagiye baracamwo ariko hamwe n'ivyo baragiye baranesha Imana yaragiye irabaneshereza niyo mpamvu kugira ngo umuntu aneshe ategerezwa kuba mu mwanya mwiza wo kubana n'Imana gusenga kugira ngo Imana igende imuzuza ukundi gushasha durafise sekuruza wabihanganye ari we Yobu ushaka kunesha ibigeragezo neza ugakunda gusoma igitabo ca Yobu kigenda kikwigisha neza ibigeragezo Yobu yaciyemo by'ukuri mwisi turageragezwa twebwe nk'abakristo b'uyu munsi ariko nta muntu arageragezwa ngo ashitse aho Yobu n'ibyagerageje Yobu kandi Yobu yaranesheje mu bintu byose byamubayeho amen uyu munsi rero ndumva yuko ndatahuye cyane yuko umukristo arageragezwa mugabo
ntakwiye gusomwamwo ivyo bigeragezo. oya ni ukuvuga ivyo byose bicika ubusa ku bwa Yesu. ego jewe nico ntahuye, nico nizera yuko n'abariko baradukurikirana botahura. ego ikindi naco nuko namwebwe muteye intege abariko baradukurikirana yuko hari ahantu waciye kandi hari hateye ubwoba, mugabo Imana irakuvugisha mu ijambo ryayo. ego ni ukuvuga Imana ishobora kutuvugisha mu gihe turi mu magerageza. ego ni ukuvuga Imana ntiyibagira abariko barageragezwa. ico rero naco nico cigwa jewe nkuyemwo, nico mumfashije, nico nizera ko n'abariko baradukurikirana boba bahakuye. mwakoze cyane kutugenderera, mwakoze kuduhasha muri iryo jambo no gufasha abakristo bariko baradukurikirana. nizere ko n'ubundi munsi tuzobakenera muzoza. murakoze cyane. namwe turabashimiye, mwakoze kudutumira, n'uwundi mwanya uwo ari wo wose muzoduhamagara tuzoza. murakoze cyane. bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana, murumvise neza yuko abakristo canke abagororotsi abakiriye Yesu umwami n'umukiza bakijijwe barageragezwa, mugabo intahe twaronse n'inyigisho iratwereka yuko tutakwiye gusomwamwo ivyo bigeragezo, kuko tuzi yuko intsinzi yabonetse turi muri Kristo Yesu. hariho kunesha, harimo gutsinda ibigeragezo. sivyo rero dukwiye gusomamwo bwa bundi rya jambo rivuga ngo byose yarabitwishuriye, rirakora kandi ririho, ni ry'ukuri, kubera turabonye yuko atari byo dushira imbere, ahubwo dushira imbere ibikorwa Kristo yakoze. ndabatumiriye kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu. murakoze cyane kudukurikirana, naho ubutaha. yari Pierre Claver niyunge ko mwari kumwe. murakoze.